Yes bakunzi ba Sentive Worldwide turabaramukije turabahaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabibutsa neza yuko kuri micro muri kumwe na Scene Promoter nko musanzwe mubimenyereye ni gwa rutonde nyene kumwe twabibakorera twatanguye mu kwezi guheze mu kwezi kw'icumi aho tubaza turabazanira urutonde rw'abaririmbyi na cyane cyane abaririmbyi b'abarundi bashoboye gukora neza gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Twatanguye mu kwezi kw'icumi n'umunsi naho tugiye kubazanira urutonde rw'ukwezi kw'icumi na rimwe ukuntu bagiye bararushanywa. Kwezi kw'icumi mbega byagenze gute kuri wewe utari bwabikurikirane tugusabe udutize amatwi gatoyi dishobore kuguha batanu ba mbere ko babaye dutanga urutonde rw'abaririmbyi 10 babaye deka tubahe batanu ba mbere kugira dushobore kubandanya n'urutonde rw'abaririmbyi babikoze neza cyane uyu ku kwezi kuko hari impinduka nini cyane hari impinduka nini bivanye nuko abagiye barakora abagiye bariyongera. Reka nkundire gato sindagutwara umwanya wawe shobore kuguha gatoyi ndagucishirize ko batanu ba mbere bashoboye kuba muri top 5 mu kwezi kw'icumi kurenganye. Turahera kuri nimero ya gatanu aho yari ifiswe na We Love Music kwivyuwazi zingana n'ibihumbi 203 n'amajana 883. Alvin Smith aho yari afise inimero ya kane kwivyuwazi zingana n'ibihumbi 206 amajana 248. Satb King niwe yari afise nimero zitatu aho yari afise vyuwazi zingana ibihumbi 280 n'amajana 416. Kidumu niwe yari afise nimero ya kabiri aho yari afise vyuwazi zingana n'ibihumbi 508 n'ijana na 34. Fizo Big Fizo Mugani Desire niwe yari afise nimero ya mbere aho yari afise vyuwazi zingana ibihumbi 976 n'ijana na 22. Mbega uku kwezi naho byashoboye kwifata gute byagenze gute unkundire gato kugira nshobore kuguha urutonde rw'ingene zashoboye kugenda uku kwezi kw'icumi na rimwe turaye turangije. Yes ngo nimero 10 ninde, nimero 1 ninde, nimero 5 ninde, nimero 8 ninde. Ndizera neza yuko wipfuza kumenya izo nimero 1 nimero 2 kugeza ku nimero 10 abaririmbyi bashoboye kuzihagarikira abaririmbyi bashoboye kuzimiriki mu kirundi ciza niko dushobora kukivuga. Yes tutabacereje cyane reka tugire ko nk'umugi gitoki aho nimero 10 zashoboye kuri gufatwa n'umuririmbyi kazi dufise cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi asanzwe nakunze cyane ku mazina yiwe ama AKA baramwita Natasha bakamwita La Boss Lamnato n'ayandi mazina menshi ndibaza mucamu mumenya. Ni Natasha yashoboye kwifatira ikibanza c'icumi kwivyuwazi zishobora kungana ibihumbi 79 n'amajana 270. Natasha hongera sana mumfashe kuba bishoboye dushobore kumukeza kuba ariko baradukurikirana muri commentaire. Numwe mu baririmbyi kazi dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko arabikora neza cyane. Nimero 9 nayo ngo yafashwe nande. Nimero 9 yashoboye gufatwa n'umuririmbyi Rap Command ariwe B-Face on the floor aho yashoboye gufata ikibanza c'icenda kwivyuwazi zingana ni n'ibihumbi 98 n'ijana na 74. B-Face niwo twavuga ati nk'umurapere ni umuraperi umwe canke babiri bo bashoboye kugira ibakwe ryo kuja muri runo rutonde mupongeza nawe nyene kuko yakoze. Nimero 8 zashoboye gufatwa nande. Nimero 8 numugwi twavuga w'abasore bariko barabikora neza bakiriko baraza muri entertainment. Umugwi wa We Love Music niwe washoboye kwifatira ikibanza c'8 kwivyuwazi zingana n'ibihumbi 143 n'amajana 342. We Love Music ibihumbi 143 n'amajana 342. Nabaririmbyi rutanguye kumenya soon mugabo bariko barabikora neza aho no mu rutonde twari dufise mu kwezi kw'icumi nabo nyene bashoboye kugaragaramwo. Uno munsi tena turababonye
aho basubiye kugaragara muri top 10 dufise y'abaririmbyi babikoze neza mu kwezi kw'icumi. Inimero ndwi nayo yashoboye gufatwa nande ni Bad Boy Killer Double J from Billy Man Boy, niyo yashoboye kwifatira ikibanza c'indwi kw'ivyuwazi zingana n'ibihumbi 153 ibihumbi 153 n'amajana 559. Izo vyuwazi zikaba zashoboye kumufasha kugira ashobore kwifatira ikibanza c'indwi. Double J nawe nyene ari numwe mu baririmbyi batigera bahagarika, abaririmbyi batigera bakubita swata nkuko avyivugira, yisanga mu ma hit song tous les jours. Ikibanza ca gatandatu cyashoboye gufatwa nande ni Urwego Oleg, abifashijwemo ngira ngo n'indirimbo yiwe Boss. Indirimbo yiwe Boss irikirabica bigacika cyane muri entertainment, nyeshoboye ngira ngo kumufasha kugira ashobore kuronka kino kibanza ca gatandatu kw'ivyuwazi zingana n'ibihumbi 154 n'amajana 485. Orege Urwego yubahwe numwe nawe nyene mariko barabikora neza. Ikibanza ca gatanu cyashoboye gufatwa nande ni MB Data yashoboye kwifatira ikibanza ca gatanu kw'ivyuwazi zingana n'ibihumbi 165 n'amajana 554. MB Data nizo zashoboye kumufasha kwironkera ikibanza ca gatanu abifashijwemo n'indirimbo yiwe nshasha kibagiye indirimbo kumwe na Olga Timbirako, nayo nyene ndizera neza yuko iri mu ndirimbo zashoboye kumufasha kugira ashobore kuronka kino kibanza ca gatanu. MB Data wubahwe. Ikibanza ca kane nababwiye ko hari impinduka idasanzwe na cyane muri ino top 4 muri bino bibanza bine vya mbere hariho impinduka idasanzwe, aho mu kwezi twari twarangije ikibanza ca kane cyari cyafashwe na Alvin Smith, ikibanza ca gatatu kigafatwa na Satubi, ikibanza ca kabiri kigafatwa na Kidumu, ikibanza ca mbere kigafatwa na Big Fizzo. Ubu naho ngo bimeze gute? Umwe gusa niwo tubona akiri mu kibanza ciwe. Turahera ku kibanza ca kane aho twari tugeze ni Big Fizzo yashoboye kwifatira ikibanza ca kane kw'ivyuwazi zingana n'ibihumbi 185 n'amajana 852. Big Fizzo kwezi guheze nico gituma twavuze birimo impinduka nyinshi, aho yari ku kibanza ca mbere kw'ivyuwazi ziteye ubwoba. Mugubu tukaba tumusanze mu kibanza ca kane kw'ivyuwazi ibihumbi 185 n'amajana 852. Ikibanza ca gatatu cyafashwe nande ni Lavash Original. Alvin Smith niryo benshi tumumenyereye ko, niryo benshi tumuziko, aho yashoboye kwifatira ikibanza ca gatatu kw'ivyuwazi zishobora kungana ibihumbi 197 n'amajana 2. Ibihumbi 197 n'amajana 2. Turizana neza ko yashoboye gufata kino kibanza abifashijwemo n'indirimbo yiwe Hahiye, aho yari kumwe no muririmbyi Double J, umwe mu baririmbyi bisanga mu mahiti menshi. Yashoboye kwironkera kibanza ca gatatu kuri izo mvo. Uko twabivuze umwe gusa niwe yashoboye kwigumira mu kibanza ciwe. Umutamada komwa Kidumu Kibido Kibuganizo niwe yashoboye kwifatira ikibanza ca kabiri, nkuko twari dusanzwe nkuko twamubonye mu kwezi guheze, n'ubu niko agarutse. Ntigera nyiganyiga ni Kidumu Kibido Kibuganizo, umwe mu baririmbyi babikoze neza kuva kera, n'ubu bakibandanye babikora neza, aho ubu abarizwa mu gihugu ca Kenya nk'umuririmbyi w'umurundi, ubu mugabo akaba akorera umuziki wiwe mu gihugu ca Kenya. Kidumu Kibido yashoboye kwifatira ikibanza ca kabiri kw'ivyuwazi zingana n'ibihumbi 326 n'amajana 681. Kidumu Kibido respect sana. Amashi rero kuri uyu muntu tugomba dushikire, kuko n'umuntu novuga yuko nawe nyene atavyorosha kuva mu kibanza ca gatatu gasimbira mu kibanza ca mbere, kandi ku rugero rushimishije, ku rugero sinzi ukuntu no gwita, ikintu gihambaye cyane. Ndabasaba nitwamara kumusoma izina giyiwe muze kudufasha tumukomera amashi menshi cyane. Nawe suwundi ni King CEO wa Empire Avenue, CEO wa Empire Avenue niwe yashoboye kwifatira ikibanza ca mbere. Nawe suwundi ni
Satubi satura yabasatuye koko ivyuwazi zingana n'ibihumbi 974,116 aho uwa kabiri umukurikira wiwe yashoboye kwironkera vyuwazi ibihumbi 300. Urumva ko hariho uburushane bunini, vyuwazi nk'ibihumbi 600 urumva ko atari ikintu gito, akwiye amashi menshi. Satubi yubaho gose, turizera neza nawe nyene ko yashoboye kubifashwamo n'indirimbo yiwe ya Hug Me ari kumwe n'umuririmbyi Otile Brown from Kenya 254. Niho twavuga ati iri mu ndirimbo zatumye Satubi ashobora kwironkera kino kibanza. Mbega kuno twabibonye nawe niko wabibonye, ahari akarenganyo havuge mugabo, turizera neza yuko ari mudasobwa yashoboye kubipanga, ari mudasobwa, ari ibintu biri ku rutonde. Dusigire comment yawe ngaho mu kibanza ca comment kugira tumenye ukuntu twoshobora kuza turateguramwo bino bikorwa vyanyu mu buhinga bwa none, mu buhinga bugezweho. Nakare bavuga imitwe ikora ikoranye. Yes, turabakunda cyane kuri Micronistin promoter kumwe nyene yamabibakorera ubuhinga bw'ivyuma, naho tukaba tuhabona Promise cameraman. Turabakunda cyane.